Avant la prière, lisons une imbere ko dusenga turasoma ijambo riva muri zaburi 31, verset 20. ku murongo Psaume 31, wa 20. zaburi 31 umurongo wa 20. oh combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve. n'umurongo wa 19 mu kirundi. Erega ukugira neza kwawe ni kwinshi, Qui cherche uko wabikiye abakubaha, uko wagiriye du monde entier. abaguhungirako mu maso y'abana b'abantu. Verset 21, tu les Umurongo wa 20. protèges de ta face. mu bwigobeko bwo mu nyonga zawe niho uzobahisha inama mbi Et tu les z'abantu, protèges dans ta uzobahisha mu ihema les attaques. gutongana kw'indimi. Loué soit le Seigneur. umurongo wa 21. uhoraho ahimbazwe Très sa grâce kuko yanyerekeye imbabazi ziwe zitangaza mu gisagara kizitijwe ibikomeye. 23. umurongo wa 22. Moi, dans mon désespoir, jeho navuganye ukwihebura loin de tes yeux, nti ndarandutse nkuwe mu nyonga zawe, ariko wowe wumvise ijwi ry'ukwinginga kwanje hamwe na gutakambira. 24. Aimez le Seigneur, mukunde uhoraho yemwe Dieu, bakunzi biwe mwese. garde les fidèles uhoraho azigama abizigirwa, abondamment à celui qui ukora iby'ubwibone abimusubiriza mu nkoko fortifie kenshi. umurongo wa 24. nimureme imitima yanyu ishikame, yemwe abiteze uhoraho mwese. jusqu'ici cette gushika hano iri jambo ryera ry'igiciro ry'Imana, turahaguruka kugira ngo dusengere hamwe. fidèle. Mana yizigirwa, turagushimira uburyo bushasha n'imitima yacu yose kubwo iyi saha no kubwo kino gihe, aho twashoboye gukorana kugira ngo duhimbaze izina ryawe ryera, Apportez l'honneur et kugira ngo tukuzanire icubahiro no kuguhimbaza. tu as fait de grâce mwami, wakoze ibikomeye muri twebwe, tugufitiye icizere kandi turakwishimikiza mu bintu byose ducamwo mu buzima. uko biba bimeze kose turamura amaso kuri wowe mwami, kuko était notre refuge. wabaye ubuhungiro bwacu, wabaye ubufasha bwacu guhera ku ntango mwami. uratuzigama imigabo mibi y'abana b'abantu Sous l'abri de ta face. mu bwigobeko mu nyunga zawe mwami. turaguhimbaza, turagushimira ku ino saha y'umugoroba, turaguhimbaza, turagusabye gube hano kuno mugoroba, naho ubandanye kutuvugisha mwami, utuvugishe biciye ku ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera, kugira ngo Tenions dushobore guhagarara dushikamye tumatanye n'ijambo ryawe, kandi dushobore kuvuga ego na amina. udufashe twese, ukure mu buzima bwanjye no mu buzima bwacu twese no hagati muri twebwe, ukureho ibintu byose bitaguhimbara mwami. turaguhimbaza kandi dushimagiza izina ryawe ry'ubwiza. uha ubuntu mwene data igihe aza kutuzanira ijambo, uduhezagire twese abumviriza, uduhe ubuntu bwawe mwami, ubane natwe, turabigusabye mu izina rya Yesu, Amen. 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 Nous nous asseyons. turicara. Remercier sur le Seigneur. ashimwe umwami kubwo amahirwe dufite yo kuba hano. Nous avons déjà été bénis par les chants, par twamaze guhezagirwa n'indirimbo twaririmbiye hamwe, aussi par ce que nous avons kandi entendu, la pensée no kubwo ibyo twumvise. hari icyumviro canjemwo igihe havugwa ngo izuba ryotakaza son éclat pour ukwakaka kwayo, mais à ce moment-là kugira nsubiremo ayo majambo. ariko muri ico gihe izuba ry'ubugororotsi rizokwaka rifise agakiza amababa yayo, kubwo abo bose bagiriye icizere. comparaison ibyo n'ibigereranyo bitangaje binezereza umutima igihe tuba twibuka ijambo ry'Imana. très à cœur que Dieu mfise cyane ku mutima ko Imana rétablit dans ses droits avec nous, que igarukana uburenganzira bwayo hagati muri twebwe. buri jambo ryayo ryose rikemezwa nk'iry'ukuri. murabizi yuko twumvise ibintu byinshi, puissante twumvise ubutumwa bw'ubushobozi. et notre cœur aspire à faire
imitima yacu expérience de ces yipfuza kugira imyimenyerezo n'ibyo bintu hamwe n'Imana. Twanditse hano hejuru twandikaho Abaheburayo 13:8 ngo Yesu Kristo ni wawo uko yari ejo niko ari uyu munsi kandi niko ari mu bihe bidashira. nous devons nous dutegerezwa kwibaza ibyo yokora yaba entrer dans yoshoboye kwinjira akaza muri kino cumba, et si nous pouvions kandi le voir nimba twoshobora prosterner kumubona devant lui tukamupfukama imbere pour lui dire kugira ngo tumubwire ce qui touche tuti notre cœur. tukamubwira ibikora ku mutima wacu. nta nkeka ntitwoba turi abantu badafise ikintu na kimwe bipfuza, Préoccupation. ariko twaba dufise ibituraje ishinga, ibintu bituri ku mutima mu buryo budasanzwe. Nous le lui dirions twobimubwira kandi ndabizi neza yuko nta n'umwe yohinda kuri abo boza bamutumbereye. ntiyigeze abikora kiriya gihe kandi ntiyonabikora n'uyu munsi kuko aguma ari wa wundi. il n'est pas sur terre rero ntari hano ku isi mu ishusho mu numero ibonekana igaragara ku buryo bw'uko twavuga ngo ari hano ou alors qu'il est là. cyangwa ngo ari hajya ariko Il est présent ubwo biri uko aba ahari nk'uko yabisezeranije confirmé kugira ngo yemeze ijambo ryiwe ahezagire ubwoko bwiwe. nous ne pouvons pas passer à côté de la détresse que porte ntidushobora guca ku ruhande y'imibabaro abantu bagendana. bitegerezwa kuba bicika umubabaro wacu natwe tugira. iyo rero ibyo bibaye ensemble devant turaza twese hamwe tukaza imbere y'Imana croyant qu'il nous aide twizera yuko et idufasha. hanyuma kumbure ngiye gusoma imirongo nk'ibiri cyangwa itatu ya Bibiliya, comme hanyuma nk'uko nabivuze sinza kuvuga ubutumwa kuno mugoroba. simplement turaza gusa kuzirikana ku ijambo ry'Imana, hanyuma tuze kureka umwami avugiye ku ijambo ryiwe. dans le psaume muri Zaburi 31 twabisomye. ndashaka gusa gusubiramo gusoma verset umurongo 23 wa 22 encore une fois irindi rimwe mais dans mon ngo désespoir jeho c'est être navuganye ukwihebura jeté nti ndarandutse rejeté loin nkuwe mu nyonga zawe. ngo mais mu kwiheba entendu navuze ma ngo grande supplication nirukanywe mu nyonga ziwe. ngo ariko weho j'ai crié. wumvise ijwi ry'ukwinga kwanje hamwe na gutakambira. Il y a des situations hari ibintu bishika aho dutegerezwa gusa gutakambira Imana nous exauce kugira ngo itwumve itwishure ishobore kudufasha. en effet la promesse turafise rero iri sezerano rikurikira ngo uzambaza izina ryoraho azokizwa sera bien heureux. canke ngo azoba umuhigwe. Job turabizi yuko Yobu était l'homme qui yari umugabo tous ceux qui ont parcouru cette mu bantu bose baba baracana ku isi niwe wa mbere yageragejwe mu buryo bugumye bugoye ageragezwa. nasomye haheze akanya un extrait de Job nasomye agace ko muri Yobu 30. nashaka ko abasomera hano muri Yobu 30 ku murongo wa 16. Yobu 30 umurongo wa 16. maze none ubugingo bwanje bunshongeyemo de son sang les jours de misère me tiennent iminsi y'umubabaro irancakiye. mes os mw'ijoro amagufa yanje yantobekeranijwemwo. détache de moi. Est-ce bien cela? uburibwe buranguguna. mbega ko niko biri ibibandanya ku murongo wa 14 ngo uburibwe buranguguna ntibumpumekera. Jusqu'ici ubwa mbere tubanze dushike hano nous remarquons turabona dans quelle détresse intérieure umubabaro wari imbere mu mutima uwo yari arimo. kandi umuntu wese veut vraiment
subsister devant Dieu, ashaka by'ukuri kuguma ari imbere y'Imana, connaîtra personnellement azomenya we ku giti ciwe, azomenya uyu mubabaro w'ibwiyena, kandi uko niko azoza imbere y'Imana kugira ngo ishobore kumufasha. Turagiye kubiraba mu kanya abantu qui traverse des épreuves difficiles, baca mu bigeragezo bigoye uko biba biri kose, parfois c'est rimwe rimwe baba bipfuza yuko bokwivanamwo bakigira, ntibaba bahagijwe nuko bari canke niko ibintu bimeze, ariko inyishu, ugucungurwa no gukira ingwara, agakiza viennent de Dieu. biva ku Mana gusa. Et si nous crions vers lui, Iyo rero tumutakambiye mu mubabaro wacu, azishura, yarabisezeranije. et il n'est Kandi pas difficile pour de telles personnes ntibigoye ku bantu nk'abo gutahura ibyo Yobu avuga hano ku murongo wa 17 ngo dans mes ngo mw'ijoro amagufa yanje yantobekeranirijemwo, échappent ngo de telles personnes. itiro abantu nk'aba bararibura, Ils ne peuvent pas dormir ntibashobora gusinzira ce qui les touche. hamwe n'ibintu bibakozeko, Et ils se découragent bagacika intege car la douleur qui les kuko umubabaro ubajya ubaguguna, urabafata. Mais alors, Ariko pour nous kuri twebwe qui voulons faire confiance à Dieu, abashaka kugira icizere Imana, hari aho gusohokera, non-croyants aho abatizera batagira, t'abandonner à leur découragement. bahebegwa mu gucika intege kwabo. Uko siko bigenda hamwe n'uwizera, hategerezwa gushika umunsi, hagashika n'isaha Où l'inspiration divine aho uguhumekegwa biva ku Mana, ne vient pas de la réflexion, ukwizera kutavuye mu byumviro ariko kuvuye mu butumwa, allume quelque chose kukatsa ikintu runaka mu mitima yacu nk'ikibatsi c'umuriro, hanyuma tugashobora kwambaza izina ry'Umwami muko kwizera duhumekewe n'Imana. au verset 20, il est Ku écrit, murongo wa 20 aranditse si je crie vers toi, tu ne me réponds pas. ngo ndagutakambira ntunyishura, nahagarara Ne prends pas garde. ukandaba utwininga. N'avons-nous pas parfois Mbega rimwe rimwe cette impression en ntitwagize en tant que ukwiyumva muri buno buryo natwe nk'abizera? Mbega ibi si byo byumviro bitangura kutujamwo ngo Mwami basi urambona hoho, t'occupe de moi, basi hoho uranyitwararitse, mbega uyu umubabaro mbega wanje urakuraba, mbega uyu mubabaro mfise uwo ndimwo, t'en as mbega occupé. warabyitwararitse o Mana. Ne sont-ce pas parfois de telles Mbega pensées qui s'emportent? ibi si byo byiyumviro rimwe rimwe bidutera, ariko mwumvirize ubu rero ibica bibandanya bivugwa ku murongo wa 24. N'est-ce pas en se noyant qu'on tend la main? Et n'est-ce pas Yamara umuntu iyo ariko aratemba fonçant ntiyababiza amaboko, au secours? no mu byago byiwe ntiyotabaza. Paraît évident. Ibire bisa biri uko nyene niko bimera. Umuntu ariko aratwagwa, Avec ses dernières forces. aratarika ibiganza mu nkomezi ziwe za nyuma akabitega. Kandi turazi inkuru ya Petero ishobora kuba ari inkuru yawe cyangwa inkuru yanje, ko Umwami aba yegereye On regardait abo les vagues. abo babonye umuyaga n'imipfunda, hanyuma bakadobera, hanyuma Plus rero c'était là. Il aurait sombré. iyo Umwami atari hajya, Petero yari kuba yaradobeye agasoma nturi, ariko rimwe yashize icizigiro cyo mu Mwami, kandi byari bihagije
nta gusubira inyuma ntibyari bigishoboka nta no gusobanura hano rero aravuga ku murongo wa 24 ati mu gifaransa ngo mbega iyo umuntu ko aratwagwa atemba siho yababiza amaboko mbega si muri mu mwanya w'ibyago aho uri kuramigwa mbega siho umuntu atabaza hanyuma umurongo wa 25 acaza akavuga ati mbega si naririra ujigirijwe ufise iminsi imigoye iminsi y'abagorwa umutima wanje ntiwababazwa n'umukene umurongo wa 26 ati ego naziga amahigwe ngo narindindiriye amahigwe hakaza ibyago naziga umuco hakaza umwiza umurongo wa 27 amara yanje aradobangana ntaho aruhuka umurongo wa 28 ngenda ngandaye ntabona izuba mpagarara mu ikoraniro ngatabaza ibi nibyo byashikiye umuntu yizigira imana umuntu uwo umwami yashingiye intahe mu ntango y'inkuru zayo mu gice cya mbere ngo nta wundi muntu ku isi yubaha imana akanka ikibi nk'uko yobu ari nubwo biri uko umubabaro nk'uyu imbere mu mutima ngo yarindiriye umuco haza umwiza yaziga ibyiza hakaza ibibi agakiza ahubwo agakiza akaza abagorwa ibintu byose byasa naho bicuritse bicurakanze ibigeragezo byarengeye uko ashoboye ingufu ziwe ibintu byose byari mukikije byasa naho byijimye ku murongo wa 27 aravuga ngo amara yanje aradobangana ntaho aruhuka iminsi y'amagorwa ishitseko bamwe muri twebwe kumbure umwe muri buno buryo uyundi mu buryo butandukanye ariko mu bwina niyo mero yacu twese umwe afise umubabaro wo mu buryo bw'imwemu uwundi afise umubabaro mu mubiri uwundi abuze hano uwundi abuze hariya mu buryo bucanke ubundi twese turaniha turindiriye ko ubushobozi bw'Imana bugaragara umurongo wa 28 ngo ngenda ngandaye ntabona izuba turashobora kuririmba ngo ibishwarara y'izuba y'ubuntu iraka kandi dushobora kubiririmba ibyo ariko umubabaro uri mu mutima Imana ishaka irindi rimwe kutwereka yuko ishoboye guheraheza ibintu bimeze nk'uko ibintu ntibishobora kuguma ari ibintu bigumaho uko igihe kirekire nta muntu n'umwe yagize umwimenyerezo n'Imana yagize umwimenyerezo n'Imana azi yuko Imana ishobora gukora ibintu byose ko ishobora gukiza igafasha igakiza indwara ibintu byose ikabihindukiza umuntu nk'uyo ntashobora kwihangana uwo muntu ntabishobora kubyanganira igihe kirekire ibintu nk'ibyo kwisanga mu bintu bimeze nk'uko turabizi ko Imana ishobora gufasha ishobora gukiza indwara ishobora no gukiza itakiza ishobora kubohora ishobora gutabara ntishoboye gusa gukora ibintu gusa ahubwo yanabishize yamaze kubishira ku ruhande rwacu kandi biri kuri twebwe gusa kuza kuri yo mu kwizera hanyuma tukakira ijambo ryayo tugakora ku kiganza ciwe gitabara tukareka tugakugwa mw'ibi bintu turimo
Je veux dire que ce nshaka kuvuga yuko uyu mugoroba Dieu veut nous montrer imana ishaka kutwereka ibyo nk'uko byereka umuntu wese ku giti ciwe ntitwiyumvire abandi bantu nko kuri yobu cyangwa abandi bavuze kuri petero n'uturo turorero twatanzwe, ariko dushobore gufata mu kwizera yuko imana ishaka uyu munsi kwemeza ijambo ryayo kandi ihishure ububasha bwayo muri wewe no muri jewe, nibyo muri twebwe. Hano uyu muntu w'imana nyimba yarasemereye nk'uwo ku murongo wa 18 ngo ngenda ngandaye ntabona izuba ngo mpagarara mu ikoraniro ngatabaza, ikoraniro rikoranye nkatabaza. Iki ni ikintu yarafashe imbere muri we atashobora kwihanganira. Ndiyumvira yuko turafise uburenganzira bwo gufata uyu murongo wa Bibiliya tukawufata nka nkama. Kuri we disputer avec Dieu et avec les amis, rendre des visites, yaharira nabo bantu baje kumuraba n'Imana, abo bantu bafise bamubaza akabaha n'inyishu bigakurikirana uko nyene. Ariko hano atubwiye ibyo yakora mu ikoraniro yatabaza Imana. Aho ntiyabakiriho uruja n'uruza, ahubwo yambaje izina ry'umwami, kandi aho niho ubufasha bwaje. Ibi nivyo dushaka gushimika ko k'uyu mugoroba, ngo ngandaye mu mubabaro ndagenda ntabona izuba, nkahagarara mu ikoraniro ngatabaza. Turafise uburenganzira umwe wese muri twebwe yuko mbere niyo turi iwacu ducitse intege rimwe bikarenga n'ibyo, dushobore gutahura ko igihe dukoranye Imana ituvugisha biciye ku ijambo ryayo, igatiburira ukwizera mu mitima yacu ku buryo dushobora kubakwa turi imbere y'Imana, kandi umwami agashobora kutwishura ego, agashobora kudufasha, akadukiza, akabohora. Amen. Mu kanya gakurikira ndagiye gusoma ubundi ahandi mu butumwa bwiza bwo muri Matayo, ariko imbere ko tubikora nashaka gusoma umurongo umwe wo mu butumwa bwa mwene data Branham ku rupapuro 10 ku mutwe uvuga kuri gahunda mu ishengero. Turashobora gusoma hano ibivugwa ngo dufate ko umuntu nk'ubu aje akavuga ngo sishobora kubona neza impamvu iyo ariyo. Aho rero Imana ishobora kwinjira mu buzima bw'uwo muntu biciye mu kuvuga mu ndimi canke mu buhanuzi butanzwe, ikamurika ibyo uwo muntu yakoze, ikabimubwira. Ni igikorwa ico si c'umwungere, bigize ego ni impano igize umugabane mu gikorwa c'Imana, ariko ntibikwiye gukorerwa mu buryo nk'ubwo mu makoraniro. Ibi ndabisomye ntumbereye kugaragaza ibyo umuntu aba ashinzwe umwe ku yundi. Birashoboka yuko twiyumvira yuko ngo umuvugabutumwa niwe azokora ibintu byose. Arafise ico gukora, ni kuvuga agatangaza ijambo ry'Imana
mu buryo bw'uko abariko barumviriza saisir la main de Dieu. bashobora gufata ikiganza c'Imana mu kwizera. Mais s'ils ne parviennent Ariko pas, mais s'ils ne parviennent pas à percer comme iyo adashoboye kubishikamwo nk'uko twabisomye, placé et déposé Imana yashize yateretse mu ikoraniro impano doivent être utilisés pour que la zitegereza gukoreshwa kugira ngo umuntu biraba abone ugufashwa buva ku Mana. Et je remarque pour la première fois Rero ku nshuro ya mbere à la fin que cela mbonye ko handitse ngo ku iherezo ngo ivyo ngo azoca bazovugishwa ko abibwigwe ngo bibwigwe. Hariho uburyo bubiri. ce n'est pas quelque chose de personnel Iyo atari ikintu kiraba umuntu mu buzima, qui fortifie la ariko kikaba ari ikintu gikomeza ukwizera, kigashobora kuba gishobora kuvugwa mu buryo bwumvikana muri rusange muri bose. Hariho uburyo rero nk'uko Mudita Branham yakunze kubikora kenshi, birashoboka yuko bishobora kubwirwa abantu qui ils sont ico barico iyo bavuye hamwe n'ivyo Imana yakoze mu buzima bwabo. exposés personne. Nta numwe yigeze amaramaza agaragaza ngo asuzuguze, ariko misi yose yafasha abantu, mais à aider les gens yamye afasha abantu à recevoir le secours de Dieu. ngo baronke ubutabazi buva ku Mana. Iyo hariho ikintu Captive et un homme gifashe umuntu kitamurekura kandi pénétré, il y a alors bidashobora gushika yuko Imana ibihishura ivyo bintu, ariko ivyo bintu Imana ihishuye bibwirwa uwo muntu nyene biraba, uwo Imana ishaka yuko abyungukiramwo, uwo biraba bigenewe. Hanyuma nta wundi muntu abimenya. Mbega ivyo twabitahuye, et il y a personne d'autre. nta wundi muntu abimenya. Il n'est pas nécessaire. Ntibikwiriye yuko ikintu kiri mu buzima bw'umuntu ngo kibwigwe abantu bose. Ils ne sont pas visés. Abantu bose ntibabibaraba, ariko aho abo bantu biraba baba bipfuza yuko Imana ibabwira ikintu, Peuvent être contactés. barashobora kubwirwa bikabagirako, kandi Imana izobafasha. Aho rero tugera ku kibazo gikomeye. Tous ceux Mu bantu bose ont été baptisés, babatijwe muri mpwemu yera, lesquels ont réfléchi au fait que aussi doivent abiyumviriye ko disposition de Dieu pour bategerezwa kuja ku ruhande rw'Imana ku neza y'abandi, ku bw'ineza y'abandi. Imana ntiyigera na rimwe itanga impano canke umugisha kugira ngo twiyumve tuguwe neza gusa, ariko ni imisi yose kubwo du corps ukubakwa k'umubiri wa Kristo, tous soient bénis. kandi bose bagashobora guhezagirwa nk'uko Pawulo abyandikira abikorino ngo kumwe wese yahawe ikimugaragaza ko mwemo kubwo ineza ya bose. Abikorino ba mbere 12. Reka aha rero tubwiye ngo twiyumvire ko umuntu aje hano akaca avuga ngo Pénétrer. Quelle en est la sishobora kwinjira mu neza ngo mbone impamvu yariyo. Quelqu'un dit cela. Rero umuntu avuze nk'ibyo ni vyiza, ivyo avuze nivyo avuze we mu kwiyebura kwiwe ngo sishobora kubona neza, ashobora kubona ivyo arivyo, haca haba ikibi carico, tukaja tuvuga gusa ngo wihangane, turababajwe n'uko ukuntu umerewe, canke tukaduza ibitogo tukaca twiyumvira ngo natwe tumerewe uko tumeze bamwe n'abandi. Ivyo ntibishobora kuguma ntibishobora kuguma uko. Avec l'aide de Dieu, cela doit Dufashijwe n'Imana ivyo bitegerezwa guhinduka. à son service. Umuntu wese afise igikorwa ciwe, ariko igikorwa akora ni c'abandi, ni kubw'abandi. Umuntu ntashobora kwifasha ubwiwe, Le croyant nta wizera ashobora kwifasha ubwiwe. Ugufashwa jour de Dieu misi yose kuva ku Mana, assez souvent kandi misi yose biza biciye ku mwene data canke ku mushiki wacu, utilisé par ashobora gukoreshwa n'Imana mu buryo ubu canke ubundi
don de l'esprit, biciye ku mpano ya mwemu cyangwa igikorwa cya mwemu servir kugira ngo les uns les autres. dukoreranire bamwe ku bandi. Ibyo Jour nouveau, il m'a touché le cœur. byangaragariye nko ku muco ugaragara neza, mbona ko ari bikomeye hako Grand nombre de tuvuga prédications, tukavuga ngo twaronse ubutumwa bwinshi bw'ubushobozi n'inyigisho nyinshi z'ibwina. et il semble que nous puissions Bisa nk'aho dushobora kuvugana na Yobu aya majambo nyene tukavuga a dit ivyo yavuze kiriya gihe kera, autrefois. kiriya gihe kera. La question qui surgit alors, Ikibazo rero kiza ni iki gikurikira: quoi cela tient-il? ibi bihagaze kuki? Être à cause de Dieu, c'est impossible. Si kubera Imana, oya ntibishoboka, si no kubera ku ijambo ryayo, kuko we n'ijambo ryayo birajana La même chose. kandi ni ikintu kimwe. Est-ce dû à la prédication? Mbega ni kubera ubutumwa buvuzwe? Sindabizi, Je ne veux pas. sinshaka kandi sinshaka gukaraba ibiganza cyangwa ibiganza bya bene data bakoresha ijambo. Ntidushaka gukaraba ibiganza ngo tuvuge ngo turabikarabye ngo ntacyo twagirizwa, oya. Ariko ndizera ko dushobora kuvuga yuko Imana yamye ikoresha ubutumwa kugira ngo muri twebwe ibyure icizere tuyigirira mu ijambo ryayo. Ariko nubwo biri uko, reka tuvugishe ukuri, La place à l'incrédulité, ntiturekere ikibanza kutizera yuko Imana mu bushobozi bwayo de même pas témoigner comme nous aimerions le voir. ntirabishingira intahe nk'uko twari dukwiye kuba tubibona. Ibyo rero biratubabaza yuko Imana yo ubwayo, Imana yo iyishobora byose, Ne peut pas se manifester dans sa ntishobora kwigaragaza mu bushobozi bwayo bwose. Ni kuvuga kubona ko Yesu Kristo ari wa wundi, ibyo nibyo twizera au plus profond mu bwina âme bw'ubugingo bwacu, et voir ensuite qu'il hanyuma tukabona ko se manifester ntashobora kwigaragaza tant que tel. nk'uko nyene, Voir qu'il est le sauveur, tukamenya ko ni umukiza. Nubwo biri uko, tukabona ko abantu ne sont pas sauvés, badakijijwe, ne sont pas sauvés. badakijijwe, kumenya Il est celui qui ko délivre ariwe abohora. et de voir Hanyuma que des personnes tugashobora kubona ko abantu ne sont pas libérés, batabohotse, batarabohoka. savoir Tukamenya yuko qui guérit ariwe akiza. et devoir constater que des Tugategerezwa kubona ko abantu pas guéris sous l'écoute de sa parole. ntibakira indwara bari kubumviriza ijambo ryiwe. C'est un bilan Ubwo que nous dressons ni urutonde rwo kugenzura dushobora gutondeka mu bunyakuri bwose bwo mu mutima wacu. Ariko ntiduhagarara ngaho, turavuga tuti Mwami Mana yacu, turashaka mu kukwizera no mu kwizera ijambo ryawe et assumer gutwara, tujane twese turi hamwe, dutware ibyo dushinzwe, inshingano zacu, kugira ngo ushobore kwigaragaza nk'uko wabivuze mu ijambo ryawe. Yobu a fait écrire ici yandikishije hano, cyangwa Imana yandikishije ibyo Yobu yavuze hano ku murongo wa 20 ngo réponds pas, ndatakamba, ndagutakambira ntunyishure, toi tu ne prends pas ngahagarara imbere moi. yawe ukandaba Job 30, verset ninga. Yobu 30 umurongo wa 20. sermon de frère Branham. Twasomye hano mu butumwa bwa Mwene Branham ngo umuntu adashoboye kubyumva ngo abimenye neza Et cela ibyo ari byo, existe, cela kandi existe. ibyo rero birabaho, ibyo by'ukuri birabaho, Que des gens yuko abantu fouillent toute leur vie barondera mu buzima bwabo bwose bakiyumvira, pour ne pas utiliser le mot ruminer ou kugira ngo sinkoreshe ijambo koza, bakarondera ibintu, bakarondera hanyuma ugasanga babonye ibintu byose kivuyemo igituma nyacu. ils vont écrire tout un registre et ils Bakandika urutonde rw'ibintu byose biriho byuzuye, bakicara tout un registre bakandika ibintu byose qui leur vient
à l'esprit, ibintu byose bibaca mu byumviro qui n'a peut-être pas été juste devant Dieu. bitari byiza imbere y'Imana. Ndabibabwira irindi rimwe, ndabibabwira Je vous garantis ndabibahaye que nk'icishingizi dans toute la liste, yuko mu rutonde rwose ils ont trouvé 100 nimba une chose. barabonye ibintu 100, Il n'y a pas dans les 101 choses mw'ivyo 100 ce sur quoi le diable ivyo ubugwanizi yishuriza ko uburenganzira bwiwe nta birimwo. Ico rero nico kibazo, uwo ni wari umubabaro. Nico gituma Imana révélé ishaka guhishura no gufasha biciye kuri mwemu, il a annoncé le secours. kuko yatangaje ubutabazi, kandi ibyo yasezeranije izo bigumya nta nkeka. De nos frères et sœurs, qu'ils soient ici, Uko bene data n'abashiki bacu bameze, bo bari hano canke batari hano kuno mugoroba, bitegerezwa kudukora ku mutima. et nous devons ressentir les uns pour les autres, Dutegerezwa kumva bamwe ku bandi, engager les uns pour les autres kandi dans la prière. tukishiramwo bamwe ku bandi mu masengesho. Hano noshobora kuvuga Faire mon devoir en yuko rendant jewe nakoze igikorwa canje mu gukorera, à la disposition de Dieu. nubwo ngomba kuba ku ruhande rw'Imana muri ubwo buryo nyene. Il ne me donne pas de réponse. Par exemple, Nk'akarorero itampaye inyishu, basi wowe irashobora kuguha inyishu biciye kuri jewe, car il se trouve kuko tout don bisa ko à une nta mpano n'imwe yigeze itangwa ngo umuntu ayikoreshe kubwiwe bwite gusa, ariko buri mpano yose yashizwe mu ikoraniro iminsi yose ibigenewe abandi. Uko rero en tant que membre du corps de Jésus-Christ, nk'ingingo z'umubiri wa Yesu Kristo dutegerezwa gufashanya bamwe ku bandi. Hano ibi ngomba kuvuga yuko ntibikwiye gukorwa mu buryo abantu bose bumva mu ikoraniro biri hagati muri twebwe. Iri si ivugabutumwa, une conférence, iyi si inama, ariko hagati muri twebwe dushobora kugira icizere umwami, ariko tureke duhabwe ubwenge kugira ngo turobanure notre hagati yuko twebwe twumva ibintu, hagati y'ibyo twiyumvamwo hamwe n'igikorwa camwe, tumenye ubwenge ingere dukwiye gukora iki. les derniers versets. Imirongo ya nyuma yo muri Mateyo 9 ivuga ibi: Mais à la vue des foules, il fut saisi d'une profonde ngo abonye ishengero, Mateyo 9:36, abonye ishengero rimutera akagongwe kuko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungeri. Umurongo wa 37, maze abwira abigishwa biwe ati ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake. Umurongo wa 38, nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Matayo 10 umurongo wa mbere, ahamagara abigishwa biwe 12, abaha ububasha ku mpwemu zihumanye n'ubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Aha hariho ubwoko bw'itegeko ryo kurungika byagaragaza mbere y'igihe. Ibi biri muri Matayo Mariko 16. Ku ntango y'ubukozi umwami yashize iyi shusho y'isarura. Intama zari zisabagiye zijana inzira zazo bwite, zitashobora kwirondera no kwitora no kwifasha ubwazo. Hanyuma yasabye abigishwa biwe ngo basenge kugira ngo se w'ivyimburwa databuja arungike abakozi mu vyimburwa vyiwe. Aho ubwo nyene akaca avuga ku murongo ukurikira muri Matayo 10 umurongo wa mbere,
sur les esprits impurs, ngo ahamagara abigishwa biwe 12 abaha ububasha ku mpwemu zihumanye guérir n'ubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose, toute infirmité. ubumuga bwose, Les maladies indwara que le médecin peut guérir, izo umuganga ashobora kuvura un démon. ntiziba zifise impamvu y'idayimoni. Ishobora kuba ari ibicurane, ari ibindi bintu byose, cyangwa kuvunika, cyangwa indwara yose umuganga ashobora kuvura. Nta muntu n'umwe akwiye kubihagarika ku mutima. Urashobora kugenda n'icyizere cyose, iyo wumva ariko bikumereye ukagenda ukifatira umuti. Ibyo ntitubihagarika ku mutima. Ntituri abantu bagurumuka ngo imiti ntikwiye kubaho. Twebwe turubaha abaganga cyangwa buri bitaro byose. Birashoboka yuko ntoba ndi hano uyu munsi waba bitari ibitaro hajya, ariko uyu munsi tukaba tuvuga ibintu abantu bataba bashobora gukora. Igihe umuganga azunguje umutwe akavuga ati mupfasoni cyangwa mushinga ntahe, jewe nageze ku mpera, ndabe nyine mwe mwo kwigenzereza, nta muti ngifise kandi sinshobora kubafasha. Hanyuma haza umwanya aho dutegerezwa kwemanga rero inshingano zacu, tukibuka umuganga akomeye, umwe yakiza bose, atigeze yugurura icumba avuriramo, bihuje n'ubutumwa bwiza buvuzwe, amadayimoni akirukanwa, abagwaye bagakira. Igihe umwami yirukana impwemu z'ibipfamatwi, abantu baca bumva. Nibyo cyangwa sibyo? Aho rero ndabasabye ntihabe ibintu byo kudurumuka. Umuntu wese afise indwara iyo umuganga ashobora kwitwararika, nashimire Imana yuko adafise indwara iyo umuganga adashobora kwitwararika. Uko niko bimeze, uko niko biri, niko bimeze kandi birakomeje. Turi hagati muri twebwe uyu mugoroba, ibintu umuganga ashobora kuba yo twitwararika, ntidukeneye gusengera ibyo bintu hano. Mfise birangora iyo umuntu aje kumbwira ngo mfise ibicurane, nanje nshobora kumbwira ati nanje ndabifise, bikagarukiraho. Umuntu aje akavuga ngo mfise ibicurane, namubwira ati nanje ndamaze kubigira. Ico si kibazo, bijanye by'ukuri mu buryo bushimitse, ikimenyetso cy'igitangaza, ugukira indwara gishobora kureka umuganga yajumarariwe ahantu aho ikiratini cyose. Murabizi yuko babivuga mu buryo bwose, ikiratini ahantu na hariya, ahantu hose ikiratini cyageze ku iherezo ryaco, aho hantu tutagifise iyindi nzira kiretse iyija ku Mana. Aho rero tutegerezwa kuyifata iyo ariko mu kwizera, tukavuga ati mwami, washize ubwami bw'Imana hano ku isi, wabutanguje n'ubukozi bwawe, kandi washize ishengero ryawe kugira ngo ubandanye kugenda ukorana naryo. Umwami wacu akavuga hano ngo nk'uko data andungitse nanjye ndabarungitse. Ibi ibikorwa Yohana 20:21, ibikorwa nakoze namwe muzobikora ko ngiye kwa data. Yohana 14:12. Dutegerezwa guhangana nico, guhura nico gikorwa c'Imana. Guhaza gusa no kuvuga ngo wihangana, umuganza nawe arashobora kubikora, umubanyi nawe arashobora kubikora, uwo mukorana arashobora kubikora, umuntu wese ashobora kubikora. Ariko dutegerezwa kuzana inyishu y'Imana, dufashijwe n'Imana mu bintu byose tubamwo. Nibyo
L'Église a la réponse divine. ishengero rifise inyishu y'imana mwobifata muto bifata ishengero Le mandat rifise igikorwa kiva ku mana cyo gutangaza ubutumwa bwiza guérir les bwo gukira indwara, bwo guhumanura abanyamibembe, bwo kuzura abapfuye hamwe n'ibintu byose byanditswe hano. Et c'est à cette tâche Ni rero kuri icyo gikorwa nous atteler nicyo dutegerezwa kujako mu bunyakuri bwose tumaramaje kugira ngo abantu prouver presque au-delà de leurs moyens. bageragezwa mu buryo badashobora kwihanganira, badashobora kudibira mu kwiheba kwabo. Reka rero tubifate uyu munsi Dans la main de Dieu. tubihawe n'ikiganza c'Imana. Mwebwe mwese abazi Que les médecins ne peuvent ko abaganga badashobora kubafasha, savez bien murabizi neza yuko Imana ishobora kubafasha ahubwo. et c'est pourquoi Nico gituma nous pouvons venir à lui turashobora kuza kuri yo n'icizere cose. Rero muvuge ni hehe Imana yoba yarananiwe rimwe, mubivuge rimwe, aho rimwe yoba yaravuze ati bimere uku hanyuma ntibimere nk'uko. après tout chaque parole de Dieu Inyuma ya byose ijambo ryose ry'Imana ni ukuri ntakuka. et dans un verset Kandi mu murongo munyangarire hari ahantu hamwe mwita Branham avuga ijambo kuri yindi akavuga ngo umuntu wese avec la bonne attitude aza afise inyifato nziza imbere y'Imana hamwe n'isezerano ry'ijambo ry'Imana et avec une ngo promesse akazana isezerano hamwe n'isezerano ry'Imana, Imana ngo ibitegetswe gusoza iryo sezerano ryo mu jambo rya Imana. Ashobora gutanga isezerano ku kintu hanyuma ikaca yicara atakintu kimwe ikoze. ce n'est pas possible. Ntibishoboka. Dieu s'en tient Imana à sa parole. ihagarara ku ijambo ryayo. Cieux et la terre Isi n'ijuru byotandukana, uturambi n'imisozi bikazimangana. trouvera Uwizera azobona ko ijambo ryayo riguma ari ry'ukuri ibihe bidashira. Amen. Aho rero pouvons pas faire ibyo nous-mêmes twebwe ubwacu dushobora gukora spirituellement parlant. mu buryo bw'impemu uko bivugwa, ibyo abaganga nabo badashobora gukora mu buryo bw'umubiri Parlant, uko nous bivugwa, mettrons entre ibyo les mains de Dieu. tubishira mu biganza by'Imana hanyuma tukavuga tuti mwami Ton peuple. turi ubwoko bwawe, Nous croyons twizera tu nous as dit ibyo ta parole. watubwiye mu ijambo ryawe. Donne-nous la bonne inspiration. Uduhe uguhumekegwa kwiza nyako biciye kuri mwemu wawe. Nous ne demandions ni ne supplions, Ntidusabe canke ngo mais que nous exprimions dans la dusabirize igihe kirekire, ariko tuvuge mu kwizera ibyo dushobora gusaba Imana, ibyo dushaka gusaba Imana, hanyuma dushimire cyane mu kwizera yuko twamaze kubironka. Hanyuma bene data bariteguye gushyira ibiganza mu kwizera nous soyons prêts à gusa, tube twiteguriye kwizera natwe ko Imana les a établis. yabashizeho kandi ko Imana gushika ubu ifatanye n'ijambo ryayo. Igihe Ils imposeront les mains. umwami avuze ngo bazoshira ibiganza byabo ku abagwayi bakire, Il s'agit d'une promesse, rero iryo ni isezerano ry'Imana, parole ijambo sur laquelle nous iryo dushobora kwishigikiriza ko ijambo iryo Imana accomplir. ishaka gusohoza. Nous devons Dutegerezwa atteler à cette gushika kuri ico gikorwa hanyuma tukavuga tuti mwami ingo ukore au milieu de nous hagati muri twebwe par la puissance de ton sang. biciye ku bushobozi bw'amaraso yawe, bw'ijambo ryawe no ku bwa mwemu wawe. Reçois tous ceux qui Akira font prier et ceux abo pour qui bose il faut prier. basenga nabo bategerezwa gusengerwa. Ushire muri gahunda, Par ton Saint-Esprit, uturongore biciye kuri mwemu wawe yera, ukure ubwoba bwose muri twebwe. Rimwe rimwe turatinya faire quelque chose. turatinya gukora ikintu kibi. Et c'est justement à ce moment-là que Aho nyine aho
aho rero tout à l'envers. niho dukora ibintu byose bicuritse atari ikintu kimwe gusa ahubwo ibintu byose birakwiye ko twizera ko imana iragaba Et qu'il est avec nous. kandi iri kumwe natwe Et que dans une assemblée, kandi mu ikoraniro venir en sa présence, dushobora kuza imbere yayo tukayibwira ibintu byose tukarindira byose tout attendre de Dieu. byose tukabirindira bivuye ku mana Partions pas, ntitugende nk'uko twaje mais que nous puissions ariko dushobore kwambaza izina ry'umwami et être convaincus twemezwe de tout notre cœur n'imitima yacu yose nous l'invoquons et que nous nk'uko nyine tuyambaza hanyuma tukayishimira uko nyine y'uko exaucer. yatwumvise nta muntu n'umwe Ne doit se sentir obligé akwiye kumva yuko ategetswe de la méditation de la bihuje n'uko ijambo twariziranye ko uyu munsi ngo ategetswe kuko bamusengera ariko nimba hari umuntu inspiré yahumekewe na mwemu sans avoir encore besoin de réfléchir, adakeneye kubyumvira ko qui a encore umuntu akeneye igihe cyo kwiyumvira isaha yiwe ntiraza de prier. Il faut yo gusenga birakwiye yuko nk'uko twamaze kubivuga yuko haba nk'ikibatsi c'umuriro c'imana aricyo kiba catse et alors aho rero Dieu ne peut faire autre imana d'honorer la nta foi kindi kintu yokora kiretse kubaha ukwizera kw'abaje kuri yo bishitse yuko umuntu pas tout seul. adashobora kubiheza ari we wenyine akaba yamaze ubuzima bwiwe bwose arondeza atazi aho agomba gushyira umutwe rero urafise uburenganzira wowe mwana w'igiciro w'imana uvuga uti mwami Seigneur, tu nous as fait ça. mwami watumenyesheje kuno mugoroba yuko impano mu ishengero ziri ngaho ku mpamvu yo kumbwira impamvu umugwanizi agifise ibyo anyishuzako turashobora no gusengera ku bw'ibyo kandi umwami azotwishura kuko dusenga nk'uko bihuje no kugomba kwiwe kandi tuzomenya yuko amasengesho yacu accordé par lui. twayahawe nawe Que Dieu nous conduira ndemezwa yuko umwami imana izoturongorera ku nzira yayo mu buryo bwose bushoboka kandi azoduha ukubonesherezwa mu byo dutegerezwa gukora umwe wese cyo kimwe no ku wundi celui qui s'avance umuntu agiye imbere servir kugira ngo akoreshe ijambo avuga ubutumwa a été interpellé umuntu yakozwe ko hanyuma akaza ku mana n'umutwaro canke porteur de dons iyo abafise impano utilisé de la part bashobora kubikoresha bivuye ku mana le Seigneur nous y aidera. umwami azidufashamwo Directive ni ibwirizwa twahawe kandi tugomba kurifata mu buryo bwa nkama ku buryo bw'uko imana ishobora kwigaragaza ugutakamba kwacu ni ukwa Yobu o mana de temps encore mbega gushika ryari ndindira umuco nkaba dans l'obscurité. mu mwiza J'attends, ndindira nitega ugukira indwara je suis malade. nkagwara J'attends ndindira du secours. ugutabagwa nkaba mu kuba Mais vous savez tous, mbuze nkenye ariko twese turabizi yuko imana yaramwishuye se termine quand même ibice basi uko biri ntibiherana n'umubabaro aho rero noca nziga igitabo nkavuga ati oh mana turashobora kwitahira muhira oya ibyo bihera ukundi cela se termine. bihera ku nyishu y'imana bihera imana ifashije amen C'est aussi ce que nous kandi pouvons ibyo rero attendre. nibyo dushobora kwitega biva ku mana C'est ce que nous pouvons croire, nibyo dushobora kwizera que les choses yuko abantu affectées ne sont ibintu biwe byakubwiye ko si ryo herezo iherezo riri mu biganza by'imana iyo rero descend. iyo imanutse ikatubwira iyo itwishurira
hanyuma tukabona ubwiza bwayo turafashwa. Aho rero turahumurizwa kandi nibyo twitega, nibyo turindira. Nimwibaze ibyo birangiye ku byo twasomye mu gice cya 30 cya Yobu. Yoba ata 36 naho umwami yishuye mu buryo butangaje. Bakundwa, ijwi ry'ugutakamba y'ubwoko bw'Imana uko birashika ku ntebe yayo y'ubwami. Birakwiye yuko rero umunsi umwe rimwe isaha y'Imana igashika aho inyishu izodushikira iva ahera hayo. Mbere uyu munsi Imana ibiduhe kubw'ubuntu. Amen. Turahaguruka dusenge. Data uri mu ijuru n'umutima wose, turagushimiye kubw'uyu mugoroba, kubwo ijambo ryawe ryera. Mwami, haranditswe ngo wirukanye amadayimoni biciye ku ijambo, waravuze kandi ibyo byarakoretse, warategetse kandi biraba. Mwami, uduhe ukwizera ku buryo tutaba dukeneye gukora ikintu icyo ari cyo cyose twikoresha mu uwo mwanya nyine, mu cyizere icyo wamaze gukora. Ibintu byose bitegerezwa gushika. Mwami, wizigirwa. Buri ndwara yose, buri mugwayi uwo washatse gukiza kandi wakijije, ibyo nibyo byabaye igihe wapfa ku musaraba i Golgota. Warajanjaguwe kubera ibyaha byacu, warakubiswe kubwo amakosa yacu. Igihano cyashizwe kuri wewe kubwo amahoro yacu, kandi biciye ku bikomere byawe, mishagu yawe niho twakiriye. Mwami, turagushimira kubw'ibyo. Ako gakiza kuzuye gashinge imizi mu bugingo bwacu. Mwami, ntitube tukirekera ikibanza icyiyumviro kindi na kimwe kiretse ibyo, kuko turabizi twese yuko umukiza wacu ni muzima. Ntiyishize ko imibabaro gusa, ugutsindishwa n'indwara gusa. Yapfuye, amena amaraso, amanuka ikuzimu, anesha ubushobozi bwose bwa Satani, mbere n'urupfu, azuka kumusugira gatatu. Mwami, twishize mu biganza byawe. Turagoramye cyane ku buryo ngo tube ku ruhande rwawe. Mwami, ndagusabye ngo umfashe kandi udufashe twese. Ndagushimira. Iminsi y'imibabaro iraharuye. O Mana, uza kwemeza ijambo ryawe mu buryo butagereranywa. Mwami, nta kindi kintu twokora kiretse kukwizera n'imitima yacu yose. Mukiza mukundwa, wewe umucunguzi, waradukunze cyane bikomeye by'ibwina, kandi waraducunguye ku giciro
gikomeye, igiciro cy'agaciro kanini. Ubu rero turi umukuku wacunguwe hamwe n'abandi benshi hano ku isi. Mwami wizigirwa, ntureke ngo tubandanye kuma tugoramye dukekeranya tugire abafise intege hatangazwa ijambo ryawe, kandi uduhe ukwizera ko gukora dushingiye ku byanditswe kugira ngo tubone ikiganza cyawe kigaragara. Mwami, ibyo twabonye uyu munsi ubikore bibe iby'ukuri hagati muri twebwe ku bw'ubuntu, ingo ku byo wemerewe by'uburenganzira. Ndaguhimbaza kandi ndagushimira kubwo ubuntu bwawe n'ubwizigirwa bwawe. Mwami, uduhe kugira ikigongwe c'ibwina, kugira akagongwe c'ibwina bamwe ku bandi, kugira ngo dushobore kwikoreranira imitwaro, gutyo dusohoze icagezwe ca Kristo. Mukiza, ndasenze mu buryo budasanzwe kubw'impamvu izi canke izindi bw'uno mugoroba, aho abantu baba mu mubabaro wo mu mutima kandi badashobora kwifasha bo ubwabo, kandi badashobora no kwitega ubufasha buva ku baganga. Mana, bishobore kubashikira ko baza kuri wewe mu kwizera, biciye ku kwizera babe mu gakiza kawe, mu kubohora kwawe no mu gukiza ingwara kwawe. Mana, turizera yuko uri wa wundi, kandi turizera yuko aho bizera by'ukuri ushinga intahe ko uri wa wundi, nk'uko bihuje n'ijambo ryawe. Mwami mukundwa, ubikore ngo dushobore kuba ku ruhande rwawe, ntitusubire kuba abantu bagoramye. Umwami, ukwizera ntibisubire kuba ari ibintu byo kwihata, ariko bibe amahirwe, uguhigwa turi imbere yawe, tukugira icizere. Haleluya. Mwami, ndagushimira, uri hano kuno mugoroba, watuvugishije biciye ku ijambo ryawe kandi biciye kuri mwemu wawe. Mwami mukundwa, wewe mukundwa, bandanya utuvugishe muri buno buryo gushitsa aho tuzogutahura mu buryo bwuzuye, kandi gushitsa aho ushikira dufite uburenganzira muri twebwe, kandi biciye kuri twebwe, kandi biciye muri twebwe. Mwami, urababazwa no kubona igikorwa cyawe cyo gucungura kibandanya gukekeranywa ko n'umwansi hagati mu bwoko bwawe. Mana yanje, twoze izo soni, utwoze uko niko dutakamba twese turi hamwe, nkuko Yobu yabivuga ngo mpagarara mu ikoraniro rikoranye ngatabaza. Mana yanje, turi hano, turi imbere yawe. Mana, tuhungabanye ku buryo bw'uko bitugoye kuvuga ikintu. Ese ukuntu twokunze yuko ukora, kandi bice kuri mwemu wawe, kuri inyuma ya kino gikorwa c'Imana. Turi hano, Mana yizigirwa, niki ushaka gukora? Dufate, turabisabye twese hamwe. Mwami, uduhe ubuntu bwo gutahura ibyo dushinzwe, kandi ko byose wabirangije, yuko twebwe dukeneye gusa kubivuga mu kwizera, aho rero tuzobihabwa. Mwami, ndagushimira
guhimbazwa ubwiza no gusengwa mukiza mukundwa mwami wizigirwa uhabwe icubahiro dans l'éternité. mu bihe bidashira haleluya Amen. amen